mpabukire ndabona so kwingite kwingite n'ukuri ntibumugire yonyica mama yonyica n'ukuri ko Imana yoraje urazi mwana yibungenze kutanye kwinjira ahubwo namwe ndaguhanura kuva kera ucumenye utera uje yo mama nukuri noca njaye mama nukuri ndakwingize mama noca njaye nukuri narababwiye kera ayo manyanga yayo noca njaye nukuri kw'Imana sinzi n'ingene vyagenze sinzi n'uwabinkoreye noca njaye ivyo rero ukuntu so wakudekesha ugenda ubibwirire je ntihagana mama nukuri ndakwingize mama ndakwingize fasha mama nukuri ndagufashe fasha muri bokire papa sinama ndababwira sinama kigo numbaza sa kinga ehe wa mukobwa wangu avuye kwa muganga wavuye kwa muganga ngo basanze afise inka ndakubwira oya reka ndakubwira umva inyuma mwabyaye mugahe wamufyinishirije kakafu ngiki je navuze asitera sohoka mbere rero ndakubwira uko wamuvyaye urakutse musubizeyo namuvyaranye nawe mushinga musubize yamvire mu rugo nawe naje nzanye yamvire mu rugo namukuye muri rino rugo ariko rero ndaguye ndagarutse mama furaha uribuka wa mwana wo kwa Kagame na wawe ndo kwa Dione ukuntu vyagenze nawe nyene yahuye n'ikibazo uko nyene abavyeyi bacamonjika kubaka kuvuka oya je na mwana wanje azombera nkuko reka umwana aje muhira abandanya ari umwana wacu mugaje ikintu ngira nkore zohangana n'umuntu yagize ivyo bintu haguruka mu Ndagasitse sabwe mugenzi wanje nore wagiye mu nama nama yagenze neza kandi rero ndakubwira inama twagiyemo yagenze neza cyane ariko ibyabaye no munsi n'ubu ndakicuza kuko twaragiye mu nama imaze kurangira tugenda muri servisiyo duhura umukobwa ndamushima by'ukuri maze kumushima umukobwa ariko aho ndamuvugisha biraho hanyuma turafata akantu naciye telefone umujama wanje aca nzanira akantu kameze ukuntu ndamushiriramo maze kumushiriramwo umukobwa ashaka ubwenge maze guta ubwenge umukobwa sinamukoze ibyo nari nifuza gukora ariko tumaze kuvayo na n'ubu ndakicuza uko gati Umva ko wakoze tumeke gufata ku ngufu yarabikoze kabisa sigaye yuko aho koze kosa rikomeye yarabikoze ariko ndicuza kuvuga rero ndifuza ko umukobwa namubona kugira ngo kumena amasaba imbabazi bazi mbega nicyo kintu kigufasha yego ariko ubwo uzomubona bakwafashe ku ngufu bazogupfunga jewe ndifuza ko nubwo bomfunga icyakora kimwe nagikoze ariko ndashaka gusaba imbabazi uremeye ko uzogenda nyine akagupfunga ndavyemera cyane mugabo saba imbabazi ngwane ni sawa ndakoresha gupfunga ariko yego uzi n'ibindi abahemu baba urazi igihe nari mu nama ujya muhungu Enisizo yakoze mu mufuko adoroga umukobwa hama uwo mukobwa kabisa yaciye atangura kwisinzirira yamutwaye mu maboko nukuri byaratubabaje cyane nawe ntiwarizi ko abantu baba mukobwa biragoye kweri ariko nta byakuriye
jewe vyaba vyarakurikiye nta na kimwe nzi. abahemu babaho wamuntu. Ego vraiment babaho. Wewe uko nanya nakwibariza. Mbazi. Aha nashaka undangira ahantu umukobwa w'inzobe yambwiye ko aba muri ibi bice. Umukobwa w'inzobe afise n'imishatsi miremire. Wohandangiye? umukobwa w'inzobe Neza cyane. kujya mbere ariyo no kujya kabiri ariyo kujya gatatu ho hariyo n'abazungu. None ndashaka kumuronka mbandagije baraba. Yego dugira mwaha bacu umuronka ari haruguru. Okay shato ndi. Sawa urakoze. Soko nite nyine. Sawa. Sawa. Nende ko udufasha twakwibariza ka. Angorane. Aha rero ndakubwira mugenzi. Aha twagiritse mu makaritsiye hose baturangiye ruguru. Turiko turabanduza umukobwa. Udufasha ukaturangira. Mufise gute? Cyangwa dutoreye. Oya uturangiye twofuma tugutorera ntangora. Ni mu mbeda marangiye. Ntago tukuhakurya. Senkana. Basi ndabaye ofisi basi mugabo tumwe basi turangiye. Okay. Kuyampaye umukobwa muremure w'inzobe. Ko muremure imishatsi. Muremure w'inzobe. Uriko atanye ka muri karitsiye nyine. Umanutse uku ko w'inzobe bashaka kumuronka. Baraguca mu nzira hepfo aje bose ko gusuma. Uko nuko Camugenda baraza kumubona bamuciye nkuko. Camugenda baza kumubona. aha nyine aha. Yego. Tuje tubwizo we. None nawe wica. Ndicaye. Urukundo Nagenze n'urukundo. narushe. Narushe cyane gose. Urukundo nabonye menga urukundo ruri kumara amazi. Rero tumanga ndamubona basi bamusaba ikigongo basi ikosa aramukorera. Utegerezwa kubona ariko nabashimisha. Isinzara. Hamwe karitsiye n'abaturangira ngo hariya na hariya basi umukobwa tuzomutorera hayi nta kundi. Sibyo. Yongeze ndarusha. Ndarusha kubera cyangwa tubaje kuri utango nye turabiko tubona. Je ndabona nanjye ariko ndaruha no kwisubira inyuma no kwisubira inyuma. Oya tudodore basi tubaze twumva. Kudodora hayi ngari mu muco udodora hano cyane. Nibiki? Nihenze babarira. Canke pesa birikiye. Yatse ngaho twako twarondera umukobwa uraho w'inzobe wa Madrid udufashwa turangiye. Umukobwa w'inzobe wa Madrid. Shawo mwekanye katari muri kumarondera. Nuriza muremure nyine asakashaka kariho Madrid nyine. Oya. Nawo nzi kweri uwo mwekanye katari iwe. Basi udufashwa duha kanimero tukazwa kubaza katurangiye. Okay. Andika leo. Chosa nefu. Ariko kunda idanyuma. Niwoye kubagiza uwo mugenzi wawe. Je ndumva mu mutwe kabisa ndahangayitse. Kumukundaho kubera ko nashaka uw'inzobe ndumva mbenga vyari ivyo. Sizo nugera afise inzobe n'akaraye nani kimwe ni mwiza cyane gose. Ivyo mbona. Reka ko amara kanimero ntaco nzo mu telefone.
we Agiye kumbwira ko uje kurabya mukobwa. shangira nje yo basi None niya inki ya mukobwa arafise kare kuri te. ivyo urabifitiye nyene icemeza vy'ukuri Neza. Ubwo rero abanye n'umuteturo mukure umenye yabatwenze. ivyo uvuze ubifitiye umwanya wo nyawo kubifita Ndabizi neza kuko yaramaze no gutaka. kasha umukobwa turiko turategura ubukwe ngo afise inda Naho mukure umenye yabatwenze ashije nanje ku munsi w'ubukwe kwenzo. Nzobarira neza ubwiye nkuru uvuze ndayitoza sanze afise inda hano shana namuhaye abajeni komeze ntwari umukobwa kwera afise inda atari iwanje Usara muteye inda kandi ndandeka ni. none reka ndakubaza umukobwa sinagiye muri mission namubwiye ko nzogaruka nca dukora mariage Kubera ntavyuzi wibuke ko mukundana ndabizi. none gukundana bisigura ko namuteye Kandi niwe mwapanga ubukwe. reka muhunga ahubwo reka inkuru nzoyitohoreza Muratohoza juzombarira Oya, gusa nimba- umukwe ntuzobyice. reka baza n'agacupa dusangira ibisigaye bihebeje umukobwa afise inda namuteguje mariage iwanje ko tuzoyigira nkaba nari nagiye muri mission kugira ngo nzane agafaranga ko kugira mariage nkasanga afise inda nca mpeva abakobwa barahari Ibyo ni bya vrai. Halo Halo. ni wa mungu mwahora wa musi uribuka igihe duhana akanimero yego tuko turatembera tubwira ko ari uwo tuko turarondera cyangiyemo ndagukunda none rero nagira ndagusabira ndepfo nzoze kuramutsa kabisa Kumbe ni wewe. Reka sinaenzi ko ariko ndondera. Ama jemba kwiri barabara rija kuri presidence mu buryo. Sawa. Oya uzuze nana kimwe. Okay. Fura, vipi? Sawa. Ko wicaye kuri yumvira iki? Ibibazo ntizobura kweri. Ko wumvira iki none Fura? Aha mvuze ngo ndakwiganire noheri isaha ukarinda guca ndakwiganira ku bibazo mfise. Atari ukuyangana. Ego narihanganye nta kundi nyene nagira. No musi ndagufitiye gishasha. Gishasha c'ibiki gamata? No musi rafise umushitsi adakunda aba shakuze kumfasha kumakira. Umushitsi? Umushitsi wawe. Mu diaspora. Reka kumbwira. Baya siriko nakubesha. Mu diaspora rero mwahuriye. Shakuze kumfasha kumakira gusa sinzi kuvyemera. Aho ndaza kubikora. Urabizi ko twabanye hafi kuva kera n'ubu ni mpaka. Sawa ndavyizera. Nta kibazo. Okay, wewe uriyumvira ibintu byawe bidahera. Reka mbandanye gusa bizohera. We Santa Dadara. Oui, mama la. Ngurabe ngira aba bashitsi bawe baraje. Rekanze. Ba. Abaye ke Fura Halo doctor. We nyaruka ndabira umwana hano muhira biransi. Twe tubona teme. Okay, tunyaruka. Merci. Nubu nara hembo. Oya nukuri. Fura. Nahamagaye Fura. ntavuga. Fura? Watelefonye muganga ni? Muganga namutelefone ntango harane rikaze. Ndibaza ko mu mwanya muto aza kubashitse.
Imana niyo bikora umwana wanje ntiyoshobora kumererwa nabi. aracyahema ariko Imana senga sibayari. ariko mana ariko yahuye n'ibi bibazo none aca agwara tutabizi navyo ariko mana oya mana ntibiraba Arakira Imana yanje ndayemera. Yagenze gute none? je ntavyo nzi kuko we niwe abizi Byagenze gute papa? Hama muga. Ndumva kuntu byagenze. Jewe nari ngaha indani mu nzu. Nza numva umwana arampamagaye. Atemvye. Ni ukuvuga rero imbere yuko atemba, je nsohotse nsanze hari abashitsi bari binjiye. Abo bashitsi bari baje kuraba Santa canke bari baje kuraba? Je sindamenya ico bari baje kugira, ko baje kuraba canke ko bari baje kuraba ujya wundi mutonyi. Reka ndamuhamagaye Santa aza bitubwire twumve. Santa! Oui! Ingo hano muganga. Santa nisa? Byagenze gute kugira ngo wabe nk'uko kwanyuma muri ko? Hari abantu bakomanze ku muryango arampamagara tuje kuraba. Bari baje kundamusa. Bari baje kuraba. Amatugeze hajya ababonye mbona aratembagaye. Mbona nyene arazimiye sinzi cabaye nabonye n'uwo muntu nawe yatangaye sinzi kiri hagati yabo no kuri. Ubwo ranje natangaye. Nta bintu baba bahuriye ko nawe byo byaramubabaje. Mugara ukuri ntavyo nzi. Nta na kimwe yakwiganiye. Oya ukuri ntavyo nzi ko Banza mvore umwana. Ari he? Bavyeyi ndabona ata kibazo yagize ni ihungabana ryabaye mu mubiri wiwe mumurindire atuze amere neza araza kurigana ingene zagenze ndabona ata kibazo afise Yego muganga urakoze. sawa rero ndasubiye ku kazi. Sawa urakoze. Santa. Oui papa. Byagenze gute? Kuru vyagenze je nari ngaha. Numva arampamagaye fura hari abantu bakomanze ku muryango. Kirasohoka tugiye kuraba. Mbona araguye mbona n'uwo muntu arashitutse nyene ukuntu. Bice birantangaza rero nabahamagara sinzi niba bazi nanyi ntavyo nzi nanje nabibonye. Fura. Wumva umeze gute? Nebukebuke. Bajyana urabazi none. Basi nyene ndiko ndabibuka. Ndibuka umunsi wanja mu nama umuntu wa nyuma twari kumwe. Urya muhungu yari yambaye ikoti ya bleu. Santa. Bagiye none? Oya bari ngaho hanze. Okay. Mama Fura. Cyabujya narabwiye ko nzica abantu. Abantu batuma imana wanje atemba. Ijya jengira ngende duhure. ntugire uko ishavura igize genda bukebuke ubanze uvyumvirize neza. Reka tugende turari ivyabo. Ariko je ndabica. Oya ntubice mutware ntutwara agashabo. Oya ndabica je. None vyagenze gute wabonye ijyamo abajyavuga bacupa none mugenzi ibyo wabonye nakaga igihumuro bampoka twaronye Sawa. Nababashe. Tugenze n'amaki. Amahoro. Mucamunyiciye umwana. Nta mwana wawe twishiye mu nzira. Byagenze gute none mwako mwabibonye? Ibirebire mutama. Sawa. Vuga twumve rero.
muvyeyi cambere utugiriye imbabazi kwikosa twakoze jewe twarahuye muri uyu tugira misominere hanyuma tumaze kurangiza ivyigwa turaja kuruhuka rero dufatira agacupa hanyuma ndamushiramwo ibiyovyabwenge ushiramwo iki nashizemwo ibiyovyabwenge hano nyuma yo kushiramwo ibiyovyabwenge vyaciye bigenda gute n'ivyabaye byose ndavyemera iyi ndafise n'iyi wawe rero niko ushatse kuvuga niyi wawe no ndafise bavyeyi mwabonye ingene mwampaza mundi umutima ndavyihereza navyumvise cyane nabumvirije ibyo mwaganiriye vyose nta na kimwe navuze navyumvise uyimbesire niyo yatumye je mbura umugore wanje reka ndakwereke ko oya reka ntabwo gaje umutekano sa muhungu nabarira muvyeyi halo ugatuma mbona umudamu wanje kweri halo nabarira muvyeyi hano iwacu je ndafise umuntu yagiriye nabi kandi yongeye n'undi kugaruka mu pange wanje kugira nabi cyo tubanda wa telefone kugira muze kumuntora kugira ngo mumbarize neza ivyo yankoreye nabarira muvyeyi abonye ko ari nabi kuguherekeza sawa murakoze turabarindiriye iyi yamye ku bukoti aho oya muyo yumugabana oya genda ibyo mwakoze genda aho sikigera amategeko afasha nzirari ugenda musabira imbabazi ntavyatsi ugenda vyikoranye fura ndazi ko nagukunda cyane rwose vyabaye byose narabibonye kandi nawe urabibonye witegure kubakana nanje ungirire ikigongo kwanza ndaciye bugufi imbere yawe kwe fura urankunda sheri kwera urangarukiye yego jave sana haguruka ndakubabariye merci urakoze cyane yego